nagomba tuzirikana amajambo y'Imana twisungana cyane cyane iki gisomwa cya mbere. Turabandanya tuzirikana iki gikorwa Imana yatanguye cyo gukura abanyisirayeli mu buja bwo mu Misiri kwa Faraoni. Atari kubakurayo gusa, mugabo nk'uko tubibona Imana irafise umugambi muremure iri kwirakurikirana kuva kuri Iburahimu tugere Kristo. Mbega iyo turiko turavuga yuko Iburahimu ari sokuru wacu mu kwemera, uriyumvamo ko hari ikintu usangiye na Iburahimu? Cyane ko mbura ugira uti zapatiri batubwira yagiye mfana iki na Iburahimu? Nk'ibintu twumva turiko turayagirwa muri iki gihe kuri Musa, n'ibindi Imana iri kwirakurikirana byo kuva hariya kuri Iburahimu. Hariho ikintu ca Iburahimu Imana igikurikirana mw'ibatisimu yawe, mugabo atari ubu kubera Iburahimu, kuko hariho uwundi yabishingiyemo atakiri mu magara make y'umuntu nkawe gusa nka Iburahimu, mugabo yashingiye mu muntu ikamuha n'akabira k'Imana, ubonamo wafinze Yesu Kristo. Yesu Kristo nivyanka yuko wumva yuko hari ikintu Imana iri kwirakurikirana kuva hariya kuri Iburahimu, basi ntugihushe kuva kuri Yesu Kristo. Kuva kuri Yesu Kristo birashobora no kumva byumvikana rwose, kuko mw'ibatisimu hari ikintu gikomeye usangiye na Yesu atamuntu n'umwe yogukorerako. Urupfu n'izuka vyiwe waronse mw'ibatisimu. Data akagira ati kuva uyu munsi wewe Patiri ntukiri mwene Hiroshima na Fulgence na Sinumva ya Marisiyana gusa. Ivyo bigarukira hafi hajya ku Mpanda, nako kuri Grace Mene niyo bazoshira. Ubu wo mu nzu iwanje, ku buryo bw'uko Yesu Kristo makumi yabibwira Pawulo ataraba Pawulo, ariko arahama abantu biwe, ashobora kuza akagira ati be Patiri kwa muri kuramuca inyuma umucamo umpamiriki ushaka kwiki, mbega biri ko wamugomba kumubwira nabi umushaka kwiki, ushaka kwiki jewe. Ako kantu muramaze gukumva. Yesu aje kuraba Pawulo ntamubwira ati uri kuhamiriki abantu banje bamurikirana kana nawe, agira ati umpamiriki. Igihe cyose ukoze ku muntu yabatijwe, Yesu araza akakubaza ubwo we dufiki ushaka kwiki. Aha rero Imana ukabona ingene ibintu byose bikurikirana kandi ikabitegura kare. Muri ibyo bintu rero bigomba kudugirira bikomeye, sinzi ko muzi ihangiro rya nyuma. Aha Imana iri kwirakurikirana igihugu cayo. Hari uwo kwihenda nk'ubu akabihera kuri Musa, kandi bihera kure kuva kuri Iburahimu. Kuva kuri wa muhango Imana yamubwira iti Iburahimu wowe nzokugira igihugu gikomeye, kandi iki gihugu nzokiguha, igihugu cyiteka kuri wewe, igihugu kiguha izina, igihugu mbere gifise iteka rikomeye ku buryo n'ibindi bihugu byo mu yandi mahanga bizohezagirwa ku bwawe, kubw'igihugu kizova muri wewe. Harabumva igihugu ko mure aca yumva ati nzoronka itongo nanje, je ndemera ko mfise igihugu c'Imana, mugabo nta parcelle mfise, nta n'inzu nziza mfise, ariko ndazi ko ahantu mfise parcelle atawushobora gukorako kiretse ibyo nyine ndayiyaze hariya kwa data. Ndatumva ati jewe naho ibintu byose byo mu isi byonanira, mugabo sinze mushe ca kibanza ca gihugu c'uburuhukiro, hamwe ho kuruhukira ubwa nyuma ukavuga uti ndashitse rero, ubu ndaruhutse, ico nahabiye ndagishikiriye. Ninde adashaka gushika mu ijuru? Kumara baje gusaba
ashaka gushikira agaparisere canke inzu nziza, bya bintu dukunze gusaba. None ugarukiye ngaho, ico ni ciza, mugabo kireke kikubwire yuko muri ico kintu Imana igomba kuguha uyu munsi hari ahantu handi ngo hari inyubakwa itubatswe n'iminwe y'abantu, hari igihugu kitubatswe n'iminwe y'abantu, kimwe ngo kibonesherezwa n'umuco w'izuka rya Yesu Kristo. Igihugu c'isezerano ninda adashaka gushika mw'ijuru, utabishaka isokera igiye niho wo kuruhukira. Yaba Mukama yaje akambwira ati pati ndagutegura ibindi vyose bivemo, kuko nkaje bamwitware confise afise umwitwaro kuri be mariato y'umwaka izova mwiki heba n'ivya mariato uze ndagutwara uki tugende. Ugasinzi ko nakavuga na Paulo kandi ni hari ibintu bitunganya Mukama kubw'iki gihugu cyawe. Oya mugabo munakumva ati ibyo ndimo vyose, ibyo niko ndaba muyo mwanya, iyi nkuka y'imisa irafatanye nuko kuzoruhukira ubwa nyuma hafi ya Yesu, hafi y'Imana, nkashika mu gihugu cy'uburuhukiro. Imana rero iriko irategura igihugu cayo naho kizoruhukira mu buruhukiro, mugabo ikabitegura kare gose. Muri iyo neguro rero harimo abantu benshi, nuko tubona urya yaciye ko ku buryo budasanzwe akamera nk'ugiye imbere, mugabo urya ntaco yoba avuze utaravye ibindi byose n'abandi bose bari hafi yiwe kugira ngo ico gikorwa c'Imana kirambuke. Ejo bundi tunose ya modoka ya mariato, mwenge muheruka gutera mariato, abantu baza bambwira ngo pati ngo felicitation ngo wamusi imodoka ninde yabahinze. Naho ngo felicitation mwebwe ni mwebwe ntayiguze, jewe gusa naragiye imbere ndabashofa ndababwira nti tukoko tugira iki. Murabona yuko ntababwira amajambo atumuka mu muyaga, nababwira ikintu kiri mu mutima w'Imana. Mugabo iyo mutahaba jera ni gukora iki? Be Musa iyo nyina na mushiki we batahaba yari gushika kuki? Iyo urya umukobwa wa Farawo natahaba yari gushika kuki? Imana rero yarabanje irateguraho, ubu naho rero igeze ku gutegura nyene kuzora muri ico gikorwa. Ni byiza yuko no mu mugambi w'Imana tuza turumva aho Imana yaduteretse, n'ingene dutegura kugira ngo aho dushaka tuhabe wese kubw'ubukiriro bwacu no kubwa efikasite y'ubukiriro bw'abandi. Nabingene yateguye Musa rero, icara tubitangarire biraryoshe rwose. Harya ubuzima bwawe bwose ni integuro y'ubukiriro bwawe bwo kuzobona Imana, ariko kandi ni n'integuro y'uko Imana igucako igahamagara benshi mu bukiriro. Musa twamvise akivuka Imana igashaka yuko akurira ku kirimba kwa Farawo kugira ngo abariga hakiri kare bimujemwo ibintu vya administration y'intwaro y'igihugu, y'abantu, y'ubutunzi hariya n'igihugu, kuko niwe muntu wa mbere azotangura kurongora igihugu c'Imana, akiringanize, agiha amategeko, agipanguku, akigira ati ibintu ni mu gipanguku, naho muri igihugu c'Imana ntimuca mubaho mu kajagari. Hano batubwira bariko baragira nk'ibintu vy'imigwi y'ubutumwa, tugira ati ipange nihe inzego zitunganije neza, ziringanije neza, mwandike n'ivyo mugenderako. Wabuze n'ivyo bapagani ngo twebwe ngo dukoreshwa na mutima. Nivyo, ariko mutima arakorera mu ndinganizo nziza. Mutima ntakunda akajagari. Imana irungika gukwira kwa Farawo kugira ngo aronke iyo ndero yinjire mu maraso yiwe. Ubwo mu buzima bwawe uriha indero yo kwiringaniza mu buzima.
yo kuringaniza neza ubutumwa bwawe n'ibikorwa byawe, ukumva neza uti ndakeneye kubiha indinganizo nziza itera iteka Imana, naje wikantera iteka, yuko atari umuntu azarapfa gusaba ibintu ko umenga kwegwa iyo ibintu bihuheteye ntiyasimba, iyo bisa kandi agasimba pati. Hari abantu nk'inzova byo pati ndagushaka uko hari indinganizo uyu munsi mfise, reka turabe tuzirikane turabe yuko bishobora kwigiramo, byinjiramo tugende, bitinjiramo wumva umenga si bya mutima, ndakubwira nti ntaco, reka tubirindirize canke reka dusenge turabe igihe ciza cabyo. Urumva birihuta kandi bose bamusanga byihuta, birihuta ibyanje birihuta, ndabitahura kuko ni wowe biri mwumva ingene bikuruje. Mugabo wewe reka kwiraba nk'umuntu umenga uri wenyene muri ino si, wibuke ko uri mu buzima bw'abandi benshi. Hari gusama no mu bintu vy'Imana harimo akantu ka egoisme. Ariko kandi tukabona yuko rero Imana yejije kubona yuko integuro yiwe ihishiye neza hariya kwa Faraoni, ica imurungika mu yindi nteguro. Kwa Faraoni nona yararya neza, akamererwa neza, agakurikirana neza. Ubu ja mu yindi nteguro y'abantu bacutse, bakora bakabira icuya bakaruha. Ja mu yindi nteguro yo kumenya iyuva. Genda kwa Yetro, unga Faraoni, mugabo ugenda hariya kwa Yetro, uriya mupeiza, usubire umenye histoire y'abantu bani iyo uva, ugende kuragira intama, kuko hariya muri buriya bugaragwa yaragiye kwitegura, kuko azotwara igihugu mu bugaragwa imyaka 40. Genda kuvyiga, genda kuvyiga. Gutegura neza rero ico tuba tugomba gusangira n'Imana, gutegura imigambi n'imwe ikomeye y'ubuzima bwacu, atari mu bintu gusa byiza mugabo ushobora no kuja mu bintu bifata n'iyo mugambi, bishobora kuba ari ibintu bigoye by'amageragezwa, kugira ngo naho nyine witegure. Imana igategura neza Musa, hanyuma hageze ikamubwira iti haguruka ugende kwa Faraoni. Integuro iyo zaduteguye neza, hama tukaba twabiyanze n'Imana, harazigira Imana ikubwira iti reka kugira ubwoba, kuko imbere yacu hama hagitera ubwoba. Wabona umenga hari ikintu kinini kigusumba, mugabo warateguye neza, uri kumwe n'Umukama, hanyuma ukumva Umukama agushizemwo umucanwa waka udahera. Kuko hari umucanwa w'ibishobisho uhera n'ingoga n'uw'ibihunda, hariho umucanwa w'igishitsi kimwe bavumbika bakadubikisha umucanwa mushasha wo gutekesha kundi munsi. Ukumva yuko hari ikintu Imana iguma iguhamagarira mu rukundo kidahera muri wewe, kagira itaha y'ijwi ry'Imana. Iki gisaka gisha kidahera, mwibaze yuko umenga n'umucanwa gusa wari hanze musabona, mugabo n'ubundi buryo bwo kutubwira yuko no muri Musa harimo uyo mucanwa w'Imana udahera, wo kubona abantu b'iwabo bavuye mu buja bakashika aho bishira bakizana, bakagira iteka, bakagira ubuzima bwiza. Ubwo uyo mwitwarariko urakubamwo, atari ku ruhande rwawe gusa, mugabo ubwo ndagira umwitwarariko yuko uwundi hafi yanje, uwo dusangiye iki na kiriya, uwo dupfana iki na kiriya, aratekaniwe, aratunganiwe. Jewe nogira iki kugira ngo ibyo babiboshe ubuhigwe n'akanyamuneza vyiwe bihave ashobore gutera intambwe. Hari igihe bamubona umenga ni nka Musa agiye guhura na Faraoni. Faraoni cari ikintu gikomeye c'igihangange, Imana ikamuremesha iti genda tuzoba turi kumwe. Imbere y'intambara zimwe zo kugurura ubukiriro, ukubohoka, ugutera intambwe, uguhigwa,
ugutera imbere tubona umenga hama hari ibintu bitambamye bingana Farawoni, ukagaruka ukumva Imana ikubwira iti ntutinye, tanga icawe ku rugero rwawe, ibindi nzogutangaza. Kandi Musa Imana yaramutangaje rwose, kuko ntiyarazi no kuvuga. Imana iramuha uwo mufasha. Imana izokwama iguha abagufasha, uretse ko nayo nyine iri kumwe nawe, izokwama iguha abagufasha, ikuzigamira iyo mucanwa, usabe gusa kugira ngo wewe ntuzime kubera urwangara canke kubera ubube gito. Ariko naho vyoshika ugasanga umenga wawuzimije ku mukama ntuzima, Imana irashobora gusubira kuwucana. Umukama wo kuzigamire ako kabeya ntikazime, ushika umunsi wagaserukanye imbere y'Imana ugira uti Mukama ndaje nkiri mu mucama w'urukundo rwawe. Amen.